gahugu keza sagwa amahoro mubawe abana bawe bose wavyaye utekanirwe utunganirwe gahugu kacu umutima wa Afrika abansi bawe bakanibona waratemvye niwatembagaye iyakuremye irakubona ati gateretswe n'Imana kadahenurwa n'umuyaga esa gatutu kawe Burundi kw'isi yose. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi Ivarisito Ndayishimiye ari kumwe n'umutambukanyi wiwe ahejeje gushika avuye mu rugendo rwamushikanye hariya mu gihugu ca Tanzania aho yari yagiye mu nama yamuhuza nabo basangiye amabanga n'amabango bakaba bagomba kwiga ibijanye n'amasoko ntanganguvu muri iyo nama. Iyo nama rero mu byo bateza gushikako harimo cane gushira umukono ku masezerano yiswe amasezerano y'i Dar es Salaam ariko na mission amajana 3 ico nkaba ngomba kugisigura. Iyo mission amajana 3 nukuvuga ni mu mfunyapfunyo nayo ubundi bwobwo ni miliyoni amajana 3. Nukuvuga rero yuko hariho umugambi w'ibihugu byo muri Afrika wo guhereza amasoko ntanganguvu wo guhereza umuyaga nkuba abene gihugu bangana imiliyoni amajana 3 mu kiringo c'imyaka 5 uhereye uno munsi. Imbere rero yo gushika ku gutera umukono kuri ayo masezerano abakuru b'ibihugu canke ababaserukiye byabaye nkenerwa yuko umwe wese abwira bagenzi be ingene agiye gutunganya canke asanzwe atunganya ivy'amasoko ntanganguvu mu gihugu iwe. Bica vyumvikana rero ko na nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi Ivarisito Ndayishimiye yagiye imbere yabo basangiye amabanga n'amabango yo kurongora igihugu akababwira imigambi Uburundi bufise mu guteza imbere ico gisata c'amasoko ntanganguvu. Twovuga yuko yabivuze mu biringo bikuru bibiri. Mu migambi yamaze kuranguka yaravuze cane uwo mugambi wa Rusumo Falls. Uwo mugambi nawo ukaba ushobora kuronsa Uburundi umwimbu w'umuyaga nkuba ungana n'ibipimo bita megawatt 27. Yaravuze kandi n'umugambi uhejeje kuranguka witwa Kabu 16 mu bisanzwe ni Kaburantwa 16 kuko n'urugomero rw'umuyaga nkuba ruri ku ruzi Kaburantwa hariya mu ntara ya Cibitoke. Kubijanye n'imigambi iri kirahera kuranguka yarashikirije umugambi w'urugomero rwa Jiji Murembwe. Ubwo rugomero nago rukaba ruzoshobora kuronsa Uburundi umwimbu w'amasoko ntanganguvu umwimbu w'umuyaga nkuba ungana n'ibipimo 49 n'ibice 5 mukaba mwumva yuko atari umwimbu muto. Mu bijanye n'imigambi yimirijwe haba muri kejo ka vuba canke ka kure ni migambi cane usanga ijanye na yambona kazoza. Harashikirijwe nk'umugambi ukomeye cyane wo gukura umuyaga nkuba hanze kugira ngo imihora y'umuyaga nkuba yo mu Burundi ihwane n'imihora y'umuyaga nkuba wo mu mahanga. Ari naho yashikiriza umugambi wo gukura umuyaga nkuba uzova ku rugomero w'Tanzania Julius Nyerere. Uwo nawo nyene ukaba uzoza ngaha mu Burundi ugafasha muri wa mugambi cyane w'imbona kazoza kuko murumva ko ari imigambi ikomeye cyane. Yaboneyeho ako kanya mu gushimira ivyo bihugu uko ari bibiri Ethiopia na Tanzania ukuntu vyitanga mu gushigikira iryo hanahana ry'umuyaga nkuba hagati y'ibihugu bisanzwe biri mu karere kamwe ku nyungu za bose.
yaranavuze kandi yuko mu Burundi hariho umugambi ukomeye wo guhimiriza abikorera utwabo kugira ngo bashire imitahe yabo muri ibi byo kwimbura no gukwiragiza umuyaga nkuba. Mu byo no kwita imibonano yabereye mu gihango cyari ko habera inama nkuru, yarashoboye kubonana n'abandi bakuru b'ibihugu, cyane cyane nk'umukuru w'igihugu yakiriye iyo nama nyene riwe mukuru w'igihugu ca Tanzania, eka mbere n'umukuru w'igihugu ca Congo Brazzaville, eka n'abandi. Tumaze kuvyihweza rero tugasanga umuyaga nkuba ni karahara mu ruganda ntibacure mu bijanye n'iterambere, dusanga iyo nama yaje hageze. Iyo nama yari ikenewe cyane, izogira akamaro kanini ku Burundi mu bijanye no guteza imbere amasoko ntanganguvu. Uko gushira umukono kuri aya masezerano nayo yi Dar es Salaam ajanye n'ivyo guteza imbere amasoko ntanganguvu, dusanga ari ibintu navyo kandi bizotugira akamaro cyane, bizotuma Uburundi bugira ico bwungutse kinini mu bijanye n'umuyaga nkuba, mu bijanye n'amasoko ntanganguvu azimbutse, aramba, atonona ibidukikije. Radio television turakukunda cyane